ntaco tuma mureka gukundana ngo nuko mutagira amafaranga ariko bivana na projet mufise ikintu cyambere gikonta naha rero abakobwa ikintu muza kwirukira mwebwe mwirukira umufuko kurushaha idenge nyene imwe ivuye kwa rojanye yize kukamuri nubari yiri izifise amafaranga wowe iraguhenda ugahendwa niyo faiblesse abakobwa mufise never kuja kudraga umuntu atama principe ufise kubera tutarondera abadukurira kubera tuca tubita abashuga mami kuko hariho abagore agusumbije amafaranga udashobora no kuba umugabo atavuga ati acaza sangapi kwa afise imodoka agaca tasa sita z'ijoro we wamaze kuryama wamaze kugirante ukabura ucimewe nta rukundo ruba ruhari oya birabaho reka murashobora guhebana n'umuntu kandi mwarakundana hajye n'abantu baba bakundanye yego ntibiba ntiruturuka urukundo rujyayo niba ari urukundo no kuvuga urukundo murafise na yene kugira murabe ko bikunda babantu bakunzi ba BITV inshuti zacu abatwumviriza bari mu Burundi mugabane wa Afrika mu isi yose abari mu gihugu hagati n'abari mu gisagara turabaye ikaze kuri BITV kandi dushima Imana cyane yasubiye kudutiza misi yo kubaho tukaba tukiriho tukaba tuje kandi mu kiganiro ni ryacwe nyene ni Gloria Munezero muri kumwe gogo kuri BITV nkaba ndi kumwe n'abatumire banje nashaka ndabahe umwanya bidondora kantangure ndabona twasiganye gato kumbwira ngo kumbura utadomye ku rutoke yego oje nitwaheze ubumwe deo nkaba nsanzwe ndi mu menyesha makuru nkorera kuri televiziyo yitwa BTV atari minsi yose ariko ndahakora ikiganiro c'abakundana ko basanzwe bakunda gukurikirana bama bakibona hama ndakorera no muri agaciro hanyuma ndafotora ni ivyo ya mafoto meza muramubona yo mu gaciro ni kabisa ni deo aba yayavaje yego karibu muri BITV murakoze cyane nawe jewe nitwa Christian Gulenda mama ndumumenyesha makuru yigenga ndakora no mu rudanda twa gauche muri marketing yego nivyo sawa merci beaucoup nkabashaka ndababwira naho dusanzwe turiko turagirira ikiganiro na ahantu heza cyane hotel yitwa Residence Ubuntu ikorera kuri Avenue de la Plage bakaba bafise ama service yose na ahantu heza barafise hotel barafise restaurant hakabaho na bar hama tukaba tubashimiye tukaba tubasaba kugira ngo n'abantu mwifuza gufata ibintu bimeze neza muzoze muraza kuri Residence tubibereke yego okay rero twari tugira dukore ikiganiro ni TUTAFANYAJE uno musi twagomba dukorere kuri isuje niyumviriye ko twokorera ngaha abantu baravuga ibintu bitandukanye ngo nta rukundo rukihari mugabo ico nari nshaka kubaza uno musi muri aba batumire banje babiri urukundo rutagira amafaranga ngo ni ubugenzi mwebwe niko mubibona camera kuri deo murakoze cyane ko mijambo ubwa mbere ikintu duteza kumenya urukundo si ikintu kiri materiel urukundo hari umuntu urabona adandaje urukundo mu isoko nibaza ko atari ikintu kiri materiel sinzi ko twavuga ngo n'amazi sinzi ko twavuga ngo nibuye sinzi ko twavuga ngo niki urukundo si ikintu kigugwa ni ikintu umuntu yiyumvamwo hanyuma akagikora hama mugabo bavuze ngo urukundo rutagira amafaranga ngo ni nk'ubugenzi yego barabivuga kandi cyane urabizi surtout mu bajene bubu ari umuntu ashaka kubona umuntu akavuga ngo je ngo nk'ubu ngo nitwoshobora gukundana ngo abandi b'amafaranga baramutwaye canke ibiki umva bari byo baba bariko barashaka kuvuga kubivuga uko birafise igituma nuko babona igitigiri kinini c'abitwa ko bakundwa kuko ubundi abakobwa hya ntimukunda mwebwe niyo murakundwa murubaha gusa niko na Bibiliya ivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu hama abagore namwe mubaha abagabo banyu musanze ndaguhaye urukundo ruke wewe udugira ku rugo ruke nyene mfise nukuvuga nigwa bari ruke cyane ejo uzompeba ndaguhaye gwinshi udugira ku rugo gwinshi fise
nibwo bari rwinshi cyane bizogora ukuntu mpeba naho n'ubu ntafise amafaranga rero kuvuga ngo urukundo ngo rutagira amafaranga ni ubugenzi nazo ko atabara urukundo nyene ubugenzi rero n'urukundo bitandukaniye kwanza mbere yuko cyampa ijambo mugenzi wanje ubugenzi n'urukundo biratandukaniye kuri ikintu tuzavuga ngo urumva ngo ndamama ngaha ngo n'umugenzi wanje urumva hanyuma wowe ugacuza ukavuga ngo n'umukunzi wanje ivyo biratandukanye cyane umugenzi ndagukunda kubera ko mfise ico ndakuronderako ubugenzi no kuvuga ko uba ufise ikintu urondera ku muntu ni ikintu ndondera ku muntu ni ico umariye urumva hanyuma urukundo nago nkeneye wewe sinkeneye ikiri muri wewe no kuvuga nshaka umutima wawe cyo bituma bamuvuga ngo je naraguhaye umutima wanje uwo mutima naguhaye no kuvuga ni wewe ni ikintu kidashobora gutangwa n'abantu ni ikintu kigoye kugira ngo batange urumva mugabo kumbwira ngo ari umugenzi wawe kumubwira ngo nshaka umutima wawe nta mutima w'umugenzi ushobora kuronka ntibibaho umugenzi muragiranira beef uyu munsi biba bihetse mugo mukunzi mugiraniye beef bikuguma mwugumana blessure nico bituma bavuga deception batavuga abitire mu gihe arabagenzi kana vyo nyene na rupture baragikoresha mu relation muri relation ntibayita rupture hajya bafa gukoresha terme itariye no kuvuga nimba bahebanye bava ni separation separation na rupture biratandukanye turahomvye turakase separation un certain moment mashobora guhurira handi hantu imodoka zisepaye mu ntunze mu mabarabara abiri imbere zashobora gushika zigahura muga ziri hompi ntibishoboka no kuvuga kimwe cyacitse kije hari ikindi kije hari umva cyo kimwe separation mu mwanya gato bidusigurire ndamama nawe arashaka kutubwira nawe ngene ashobora kuba cumva ku rukundo ata amafaranga aba ari ubugenzi kuri ico mpava ngerageza kuba kuhuza cyane na mugenzi wanje mugabo hariho kandi ifo kumenya ikindi aspect urukundo abantu batazi donc mu gihe je ndakubwiye ko ndabukunda no ko mbaye responsabilité ndavuga gute mu kirundi donc mbaye responsable yawe ubu ubaye umwitwararitse muri ico gihe mbaye umwitwararika numva ko nimba ari je ndagutangwe ndakubwira nti ndabukunda numva ko 80% 90% bihakwa kuba kuri 100% y'ivyo kenera y'ivyo ubwizwa kuba ufise uwo mwanya donc je ntegerezwa kwasura iyo umva ndakubwiye ko ndagukunda ni assurance je ndaguhaye kuri jewe donc umva ni jewe nafise akazi kanini none gukunda bisaba akazi akahe navuga yuko ndagukunda ukambwira yuko ukeneye amavuta yo kwisiga donc none niba mutabana muri obligation naho tutabana mu rugo ubwo bikitwa ko dukundana ndagukunda nisanga muri obligation yo kubigukorera ukurumva nawe mbashaka yuko usa neza ugubwa neza uryohewe nanje ndaryoherwa urumva ndagukunda ukaryoherwa nanje ndaryoherwa donc urumva quelque part que hakenerwa amafaranga donc ikibazo nuko byose tubishiraho amafaranga yaba hari nka kera ibintu washobora kuronka ikintu atarinze gufata amafaranga kuba ufise amafaranga canke iki biba vyoroshe abantu mu bisanzwe uvuze nk'uko ni ukuvuga yuko nk'ubu unye abantu tubona bafise amafaranga ariko urukundo ugasanga nyene ntibakunda ugasanga canke uwo bakundanye antwa birabaho ko umuntu ashobora guheba umuntu afise amafaranga menshi ariko agakundana n'ufise makeya none ngaho unye umbwiye yuko sinumva aho biba en fait ntituri mu giti gica amafaranga canke make canke menshi turi mu kintu co donc byitwa ko ukunze uwo muntu eske uriteguye gukora ibishoboka naho gihagaze uriteguye gukora ibishoboka kugira ngo uwo muntu yumve aguwe neza muri kumwe muri ico gihe aho nja kuba contre nawe leta ndiko ndumva ahantu ndamama ariko arahagarara avuga we yuko urukundo rutagira amafaranga rutabaho mugabo je ico ndiko ndababwira urukundo rutagira amafaranga rurabaho gusa bivana n'abakundana bivana n'umutima ukunze nk'akarorero biba bimeze ko ngoma ndaguha akarorero uramaze kumva inkuru ya Sankara yakuze mu buzima bubi cyane mugabo umugore yagumye kuri we bazuyu president wo muri Kenya ubuzima bwiwe bwari bubi cyane
mugabo umugore no mu bantu bambere yatangiye gushimira towe n'umugore wiwe urumva cyaze kubwira iki biraryoshe ko umuntu aba ari mu ngorane ukamukurikirana wewe iyo uhereje amafaranga umuntu nkubu wowe noza nkagusanga hagogo urakenye ntacyo ufise nta na kimwe urimo nkaguha samira ukaduga mbona ugatera imbere ntiyo bafiyate yiwanje kandi ntuzovyibagira twano ushobora kuvyibagira umuntu yaguhaye 100.000 uko bititse ibaze rero nanje ndaguhaye urukundo tugaca tudugana mbona akagera aho ba president canke ikindi kintu ntazi canke promotion canke ukaronka kandi kazi waza ko ngira fiyate ngana gute gwa rukundo nimba ndarufise ruri kuri nimba urukundo rugira ama percentage nimba gwari kuri 50% waza ko ruzongana gute urumva nyene urumva nkanda mama ngarutse kumubaza gatoya we yari karavuga yuko ngo nkubu nk'akarorero nk'umukunzi wawe agusabye nk'ikintu ufise amahera uba wifuza ko ukimugurira kubera ko umukobwa atocigurira mukunda turi mu rugo muracakundanye gusa kubera uburi ava mariage yego ava mariage turinjira mu rugo pono mu makugira turashobora gushika nk'uko umuntu muri mwese nibaza ko atanumwe arubaka mo turi kumwe mugabo murafise uko mutegura ingo zanyu canke uko umuntu yiyumvira urugo rwe ruzoba rumeze ariko nk'ubu ava mariage est-ce que umukobwa bari obligé kudependa ku mutipe wiwe bon ku muntu basohokana ifa kumenya non iki bintu vy'urukundo n'ibintu biri compliqué donc bisaba urukundo nta definition ihari yo kudefinisha neza iri direct yo kudefinisha urukundo donc urukundo rusigurika donc urukundo ruba défini par rapport à des preuves donc marambabera si kuri gifaransa hategezwa kubaho ivyemeza ni iki cemeza ko nkunda kuri wowe rero icemeza yuko umuntu aba agukunda ni amakado umuha canke ko umuhisharja sindiko ndavuga ko urukundo rutagira amafaranga atari urukundo sinavuze igitigiri mugabo utegezwa kuba ufise quelque chose donc si bon oya simaka quelque chose bon bubuze quelque chose mengo donc moi ndiko ndavuga hategezwe kubaho iyo sens de responsabilité donc ufise uko kwitwarira uwo muntu mu byo ufise amafaranga ufise iki mugabo muri sens yuko donc mushobora kuba mu gukundana taco numwe afise donc ntivyumvikana uko urumva habuzemwo vyemeza ko mukunda kuko urukundo ni si mu majambo gusa ntibashira ndakukunda hanyuma no urashaka kubukorera andi ma service n'umuhamahera dayo ma service mugayo ma service tegeza kuba uri umuntu abishoboye kubikora ayo ma service donc nico cakiri ndavuze ko uno munsi wiro tuba turi obligé byose kubihorera mu mafaranga mugabo yaba byashoboye amafaranga par exemple umushero arashaka kukubwira ati shero arashaka kumerekeza muri sala aha donc yaronse amahera aragusabye juste ko umuherekeza muri sala iyo birasaba amahera ego canke ku mugoroba mugire parade ndabizi hari amahera bisaba kugira mutembere canke aravuye ku kazi niba afise akazi aragusabye ati urashaka kuntora donc jean tugatahana gutahana n'amaguru canke ukamurindira muri ville niba usanzwe ukorera muri ville akakubwira ati sheri urashaka kundindira no munsi hama mugatahana ukamuherekeza nawe agatahana ugataha amafaranga bisaba ivyo n'umugenzi wari wese ashobora kubikora donc on vient la même question urukundo rutagira amafaranga n'umugenzi nukuvuga ko nk'umunyu umugenzi wawe wari we wese yo guhamagara akakubwira ati ndabama uramutse urashaka kundindirira muri ville hari igihe ushobora kwiha nibaza ko nk'ubu wihaye nk'imisi mukiha imisi dutegezwa kubonana canke ntimugira aho mushobora kubonanira par exemple kubera amafaranga kuko aho mwicara hose bibasaba amahera mukavugana muti tuzoza turaja kuri jardin tugire sport canke mujane muri sport mwiruke hari amafaranga bisaba responsabilité mu rukundo afite urukundo iki jambo ryo kwegana neza n'urukundo ni iryahe ni sacrifice donc utegezwa gukora ibisumba ivyo utegezwa gukora ibisumba kumuherekeza utegezwa gukora ibisumba kugira uriga afite urabirondera bidahari c'est inutile bidahari c'est inutile kuvuga kuja mu rukundo ni iki bon parce que c'est hariho iki mugabo muratahura ko hategezwa kubaho ikiguzi mu rukundo donc nk'akarorero
dufatiye kuri bibiliya niyo bazanye akarorero ka bibiliya donc ku bantu bashobora kuba bizera muratubabarira ni cyo gitabo turose kiri hafi muri bibiliya donc disons ko Yesu kugira tweye ko dukunda kuba bivuga kurya ndabakunda kuko datantumye kubakunda niki ntibyari kumvikana iyo ataje ku musaraba ngo apfe iyo atatanga umubiri wiwe imbere yuko yitanga ibitangaza mugabo il n'y avait pas de preuve kuko abantu benshi barakora ibitangaza kiriya gihe hariho abapfumu bakora ibitangaza icyo ndiko ndavuga urukundo hategerezwa kubamwo ikiguzi icyo kiguzi kirashobora kudaharirwa mu mafaranga cyangwa kutagirana uno munsi niyo probleme navuze uno munsi nuko byose umengo bitegereza kuja mu mafaranga mugabo nuko twebwe suje wacu twakoreye cyane kuri amour sans âge urumva bani ibindi biguzi kuko urumva ikintu cyari cyo cyose si n'urukundo gusa n'ubugenzi nkuko Deo yabivuze antuka n'umugenzi ushobora kumwikora ko nta ntumuronke cyangwa umusaba service ntayigufashe na rimwe ubugenzi buragenda burigigwayo urumva mugabo twe twakoreye cyane kuri amafaranga kuko niyo bavuga cyane bavuga ngo ujya ngo abafise ngo ibijumbu bagusumbye ngo bagutwara imbwa abagize ibintu nk'ibyonye ndabona kuri icyo je noza ko bivana n'amaproje kuri icyo oye bivana n'amaproje yagerageje kuza kudukonvenka kandi n'ivyo bijya wavuze ati iyo Yesu aza ntapfe yongere ngo azuke donc ntaco yabatanze nta kiguzi hajyaye mugabo iriya iropri yaratanze amaraso yiwe aremera arapfa hamaca avuga ati rero gukundana n'umuntu atacu ufise naho nyine biragoye rero ngaruka ngaha kubwira iremvura naje sishingira ntayo ngo rukundo rashobora kurama cyangwa uratera imbere cyangwa urugira iki mugabo bivana projet mufise jewe ndashobora gukundana na gogo dufise projet y'imyaka 5 iri imbere tugapreva tukavugana tuti turabona amafaranga azova aha none ndakubaza nta bantu bafise ama projet ba presence ama projet mu bintu kanaka hanyuma bakaya finance rumva mwaka avuga ati jewe ndiko ndaraba ukuntu ndiko ndakora nayo bari yatanguriye kantu gatoya ejo nzotera imbere nzoduga kuye uwo muntu nimba yihanganira iyo myaka rero nico cakindi cyo kutavugana abantu bakundana ntibavugane ubwo ni gwa rukundo ruri futi no kuvuga gwa rukundo rutagira amafaranga aho ntiruba rukibaho no kubaho ntigwitwa n'urukundo nuko matesha nyuma ngaho nyene ndakubajije none ubwo rukundo muri ico gihe muri uwo mwanya wowe ugiye kurondera umwigeme kugira ngo mushobore kuba muje mu rukundo ugenda umubwira uti jewe mfise projet mu myaka 5 kugira tuzokubaka ikosa rya mbere aho riba abahungu turitapa urumva nze ndakwemeza ubwami butabaho ariko ivyo ntavyo antwa abahungu bubu ntavyo bakigira ivyo ngira babigira kera barabigira cyane mugomba tubaronke gute none wazi yuko bajya abahungu basohokana n'abana beza bose bazobatwara bon mbe nturabibona bazi ko abakobwa beza baba ku masitati batari mu rugo none ni kubera iki wibaza kubera baba biba ni kubera atabafise amafaranga babarondera umurondera ikintu cyonyine ashoboye no kumushyira kuri stati no kwandika joyeux anniversaire none no kuvuga yuko ngombe kuvuga rero ikintu kibuze none ubaye mwiza rero nikoza oya sikosa umukobwa mwiza uyu munsi kugira ngo yemerere umutipe ni wa muhungu wi fresher wa muhungu wa six pack wa muhungu nyene aza kamutapa erega je ndashobora nkasaba ideni gikirato nkasaba ideni gipantaro kugira ngo urondere umuntu nze kugutapa sinavyumva ni bya nyene umuntu arashobora gufata ideni mu rukundo agasaba ideni kugira juste akundane yemeze umuntu iki rero nico kintu kigoye ahubwo yisije iri vaste cyane iri vaste cyane mugabo reka natwe tubivuga ko kuri uwo mwanya nyene dufise naco tuzoza turarondera ayandi ma points twifokaniza ko muri ko ari episode ya ikindi gihe azoza twebwe n'abandi canke abandi n'abandi nyene mugabo nani urukundo iyo mwavuganye neza mwabwizanije ukuri ntaco tuma mureka gukundana ngo nuko mutagira amafaranga ariko bivana na projet mufise ikintu cyambere gikonta naha jewe umuntu afise amafaranga no kubwira nti gogo arafise amafaranga mugabo mu myaka 3 azobata yafise yarahomye umuravye juste pas uko nyene kumana ndakuravye iminsi yose mwijoro ari kuri ntunze kuri arena kuri ntunze nkaraba uko yajya atari ko yinjiza bon donc unyaruka kuyaronka mugabo unyaruka no kuyasohora ashobora kuvuga uyu muntu ashobora kutazoshika kure nkabona na wawe ndaronka makeya mugabo aje azogwira kubera azi kuyaziganya azi no kuyakoresha mwe makeya abana hari nshimye umutwe sishimye
umufuko rero abakobwa ikintu muza kwirukira mwebwe mwirukira umufuko kurusha aha idenge nyene imwe ivuye kwa rojanye yize ku kamuri n'ubari yiri izi ifise amafaranga wowe iraguhenda ugahenda niyo faiblesse abakobwa mufise ngira ngo birabaho mugabo urumva sinibaza ko ari nk'ubu unye nka wewe ku myaka ufise urabibona uri umuntu ugeze mu bigero urageze kubaka urageze gusaba hanyuma wubaka urugo rwawe ugeze warantanze twa ego ikintu nje ndakubaza ni iki ubu unye mwe muvuga ngo abakobwa ntibafise mu mutwe ntibagirane wowe nk'umuntu murashobora kuba muri kumwe nk'akarorero hanyuma ugacuza kumupresenta projet mu myaka 5 nawe yifitiye imyaka 30 cyangwa 32 ni igiki kwemeza ko kurindira mu myaka 32 uwo muntu muri iyo myaka afite imyaka 30 cyangwa 30 irenga hanyuma umuhaye projet yuko wowe urabona uti jewe n'imiburi buri ngerageje kuvyo ndiko ndakora ndabona ko nzogira mariage mu myaka nk'itanu iri imbere aho kuronderera mu bana babandi bafite imyaka nka 22 cyangwa 30 kugira ngo basazoba ari karigirwa haruguru ugacuronderera muri abo bafite imyaka 30 inga ugacuza kumusaba ngo musohokane canke mukundane reka dureke ibyo gusohokana mukundane esko umukobwa ngaho onye muri uwo mwanya naho ubufise mu mutwe wumva aretse kukwemera hari kosa abakoze ndakubaza ikibazo naho ntari kuri yo kubaza burya wewe mukazi ukora nta principe ufise principe ziraba ntushobora kuja kudraga umuntu never kuja kudraga umuntu atama principe ufise principe mfise ndafise izuko ntegeza gutwara umukobwa w'imyaka iyi ivyo murabitse neza cyane udategura ivyo wetegura ivyaye mama w'abana banje ategeza kuba nganuko nzovyara umwana wa mbere umugore mama wabo afise imyaka iyi ivyo babitegura none bo ivyo kuvyara umwana urumva si byo mugabe ifuye ko mama w'abana banje aba ari capable yo kubarera uri soko ivyo bintu biharumva ivyo onyegira nindi ngira ngo sindavyumva umuntu urashaka n'umuntu none ni kubera iki tutadiraga abapfakaye abashugamami kubera ko tutarondera abadukurira kubera ko tuca tubita abashugamami sikora twanse bani twanka badusumba tukatora batoya mutora abo musumba imyaka none navyo ntibibaho nk'ubu ntiwukundana n'umuntu usumva imyaka wewe wonsumva imyaka wewe agusumva imyaka ansumva imyaka bon biravana bivana ingana kandi jewe nta muntu ansumva imyaka irenga kuri 5 wanashaka inashika sinaza ko nta muntu uko je sinkeneye mama nshaka madame ndashaka umuntu usumba hanyuma nisinzi ko urabona ko n'abagore musaza kare abagore musaza kare kugira ngo ntazo gutange gusaza ashaje nanje naho nkiri urumva ndi umutwe w'urugo nimba izose rintanze gukenyuka wumva atari ngorane nimba ndi umutwe ukabizose ariko umutwe ugumye kurumva biba bimeze neza ugumehe ufate umutwe urumva izo siri kwaye urashaka kugwara urukebe umugabo ukaba ufise umutwe uri ku mutwe nyine urumva mbere nk'abandi natumye tweze kuganira n'umuntu arambwira ati we namwe ni abagabo mugabo n'umutwe w'urugo ngo natwe turi zose ngo tubahindukije ntimugiye mushaka iyo dushaka pita mugabo nababwire umugore akuruta sinovuga ngo ni bibi sinzi njyana mu principe yiwanje sinzi ariko si vyiza vyongeye nyaza ko uyo muntu harabaho akantu ko kumenga urikengereye ntuzokwitwa umutwe muri ico gihe ntuzokwitwa umugabo umenga uri umwana wagutreta nk'umwana wiwe vyo ico urumva ntaco ntitwokija ko ubunyene kugira ngo tuko twotapa tugitebako cane reka tuvuge ku vyo twari turiko ndamama ambwire nawe nk'ubu nk'akarorero ndakubaza Onsipose kuronsa umukobwa kusumvya amafaranga uriko urategura kurondera umwigeme kandi ibindi bintu byose wifuza kumufasha wawe ubu uzoshira mu rugo arabikwije ariko aragusumvya amafaranga ushumuheba uwo byo kubuza ko mu bantu ico kibazo kiragoye kwishura mugabo yego uwo muheba oya twobana mugabo principe zitegerezwa kuguma urumva nimba ari je hategerezwa kubaho tutegerezwa kuvugana umuntu akamenya quelle est sa place la place de y'umuntu ikibanza umuntu arimwo urafise amahera mugabo dutegerezwa kumenya neza tukaraba neza ninde ari umugabo ninde ari umugore hagati ya je nawe uko urumva biri pertinent
ico kintu tutacumvikanyeko irashobora kuba ari critère muzenye yagute no kuko ubundi mu ma relation yose no mu ngo canke mu bintu byose ntihabura aho mushamirana ni juste yuko gusa yagusumvye amafaranga ushobora umenga yagukengereye sivyo none nibaza ko ariko ngira ngo niko umuntu aca yisonta umenga yamukengereye kubera amusumvye amafaranga mugabo iyo mushwanye ata amafaranga mufise kubera iyo ico kintu kitazamo ngo bavuge ngo yagukengereye kubera gusumvye amafaranga ariko kubera iki ico kintu abagabo bagihagarara ko cyane ko umugabo umugore amusumvye amafaranga batoshobora benshi bavuga ko batoshobora kubana ni bya abagabo turafise navuga ego de mesure navuga turafise une complexe de supériorité irine tuvukana kubera ari umugabo numva umengo hariho donc umugore ansumvye amafaranga yo kwigenza umengo turiye hariho insécurité ihari mugabo mu gihe habayeho bonne foi umugore mukavugana umugore akamenya sa place ninde yugara kwiremba ninde azubwa nyuma urumva ninde kuko hariho abagore agusumbije amafaranga udashobora no kuba umugabo atavuga ati acaza sanga kwa afise imodoka agaca tasa sita z'ijoro we wamaze kuryama wamaze kugira nte ukabura wamaze kuryama ugasanga umugore ntihanagushiriye nta n'umwanya afise wo guserva ku meza nta n'umwanya afise wo guteka ico ndakubwira co abagabo barakunda inyenzi zitetswe n'abagore uyu mugore agusumvye amafaranga hanyuma agaca flexible akaja mu gikoni akagutekera uryamye uri kurasoma mu journal peut-être uri kuraba ama opportunité y'akazi amakobwa sheri icayi cahiye umurete wahiye ngo ku meza ufungure uwo mugore araryoshe araryoshe kubana nawe mugabo umugore aho namwe atabaryoshe mugabo no mubukene agusumba amafaranga mugabo umugore agusumbije amafaranga agaca n'amanyama agataha mw'ijoro ukamuhamagara ati sheri genda ufashe ikigendo kigire nawe gira uko nuko nico gituma abagabo ca dutinya abagore bafise amafaranga mugabo mwe muyafise bikagenda uko vyogenda kose twebwe tuyafise naturel twebwe nta kibazo parce que l'ordre donc uko ibintu vyategerezwa kugenda mu ngingo ngenderwako vyategerezwa kugenda vyategerezwa ko ari umugabo afise amafaranga mu rugo uko umugabo niwe mutwe gusigura ko umutwe w'umugabo ni kuvuga ko ari umugabo kuganza ko bategerezwa kuboneka ni responsabilité ategerezwa kuba umuntu agira la providence azana ivyo kurya mu rugo ategerezwa ko ari umuntu azana umutekano la sécurité la protection ni responsabilité y'umugabo donc rero mu gihe habayeho iyo exception by'uko umugore afise amafaranga mukundana iyo gihe habayeho exception ni exception yabayeho n'umugabo yemera ko je nshoboye kudraga umukobwa adasumvye amafaranga akanyemerera ni kuvuga yuko uwo mugabo aca ategerezwa kugira ibishoboka byose kugira ngo nimba musohokanye umukobwa bibiryo rimwe gusa yamusohokanye ntibivyame imisi yose nimba umugore waje afise amafaranga umugabo ategerezwa gukora cane kugira ngo agire ashikana nawe ari wazana ivyo kurya mu rugo no kuvuga ko amahera y'umugore acaba yiki ntabagikoze muri ivyo byo mu rugo amahera y'umugore c'est toujours ico ndabisigura mu buryo bubiri ico kuvuga yuko umugore agusumvye amafaranga utomutwara ndabivuga mu buryo bubiri ndabivuga mu buryo ubu jewe asanze atana kimwe nkora ndi mu jobless nicaye aho oye nje kuba finance sindiko ndanataragaza aho oye ico vraiment jewe musanzwe ntabaje nk'umugore abaje nka banki nzaniye deni hanyuma mu gihe none je ndiko ndondera nta n'amafaranga wanashaka mfise nta nayo ndiko ndarondera ni ukuvuga bansanze ahondi aje ari pamu aje ari UNICEF cyangwa ikindi kintu umugabo aje ndiko ndayarondera je sindavyita ko ansumvye amafaranga ahubwo mpuye n'amafaranga nariko ndarondera
nukuvuga je uti ni opportunity nivyo uri kurondera amafaranga nk'ubu je ndiko ndakora karore ndakora dukeya basi nshoboye fata ko ndiko ndafotora basi revre naho mba nafise amafaranga menshi ata abantu nzi ata fan base ndubaka cyangwa ngiriki mugabo ndiko ndagerageza basi kuva muri ubwo bukene ndiko ndayarondera uyo muntu duciye duhurira muri iyo nzira yo kurwanya rero umugore wawe ababaye mutahe muri uwo mwanya kubera ko mba ndamukunda nawe nyine akankunda ambera umutahe yego ni ya responsabilité no kuvuga elle va s'occuper de moi nanje niyo kipe nawe no kuvuga aravuga ati uyu muntu ko akora amafaranga yanjye nkayamushira ntapfa gusa kandi ninvestise muwo nkunda ikibazo kiba gisigaye kihari ucimuheba nta rukundo ruba ruhari oya birabaho reka murashobora guhebana n'umuntu kandi mwarakundana hajya n'abantu baba bakundanye yego ntibiba ntiruturukundo urukundo rujyana no kuvuga urukundo kugira ngo murabe ko bikunda babantu bahebana bari kumwe tuvuga karore nk'ubuwe je turi kumwe turakundana sivyo turi muri ese urukundo rwawe nimba rurushwe inguvu n'amajambo y'abantu akarorero oya by'amajambo uvye none ntushobora kuba kumwe n'umuntu hama bikananira nivyo ndiko ndagusigurira nyene urukundo rwawe none munanira atacabaye wewe nk'ivyo nyene nk'ubunye wakunze umuntu kugira ngo uje kumudiraga uba wamwitegereje imyaka ingahe kugira umenye yuko ariko umwifuza kuko niba ari fiançailles cyangwa principe mfise ndashaka no kumura ibintu bimwe gusa indwi imwe none mu ndwi imwe uretse yuko uko umwiteze ariko azoba ari none nta gihe cya fiançailles kiba okay rero bishitse mu none ntuba wamukunze ni mwamwinjiye mu gukundana none bavyita gute no gukundana rero murakundanye hanyuma ntibibandanije donc muramaranye nk'umwaka ariko hariho nka comportement mubona afise kuri we ukabona ko itagu iyo comportement totuma mwubakana none mukavuga uti jewe kubera iyi mvu mbona tutobandanyana ngaho nyene none biba bisigura ko utigeze umukunda cyembe waze yuko urukundo ni urukundo ari urukundo tuba turi kumwe tutarapanga project tuko turigana nimba wa turi kumwe nk'uyu tukaba tutarapanga project tuko turigana ntiturakundana muriko murigana tugomba tumarana umwaka tutarapanga project ya mariage turiko turigana ntiturakundana muzokundana igihe tuzovuga ati tugomba dupange project ya mariage nuko tuzoba twabonye ko bikunda ko tubana ngorane nitwabizi namaze guhebana n'abandi ndaza kubisigura wari mu biki none wari muri nako turigana ko na project ya mariage twigeze tugira donc umuntu mutagiranye project ya mariage ntimushobora gukundana nimwa mukundanye tukaba turi kumwe turi kumwe nk'uko wowe tuvugana ngo turakundana tuda project twebwe projet ya mariage twavuga ati muri 2000 tuzogera mariage tuba turakundana Je ne suis pas d'accord avec carrément. Mbwira nawe igituma mutari d'accord nawe. No, jana nkonsidera urukundo ni hehe? Ni mu gihe jewe nje narakwize kuko je ndiko ndakwiga nyene utazi ko ndiko ndakwiga umwanya wo kumwiga wo kuyemuta. Oya donc ndiko ndavuga muri rya introduction nkavuga nti okay gogo nkamuraba inyuma nkavuga nti inyuma ni bon caractère nkabaza ero physique nkabaza n'abakuzi nkumva ari sawa tukandigiye duhura tugatera inkuru tukumva ukuntu ibiyago tuyaga hanyuma la un certain moment gaca mvuga nti okay il faut que tukatuja muri bya ntabyo akacagira umwanya wo gutweta wo kudiraga n'inunze ngiye kumudiraga aza kunshira mu bya réflexion niki wo mwanya tubandanya mu karindiriro nyene hariya donc mugabo maze kwemera ati ego ndagukunda kandi mwavuze ko abakobwa badakunda mundi nakije nyene bavuga ati muvuze nanavuga ko nemeye sibyo disons okay nemeye abakunda deja atari we ruvuye nemeye akavuga ati nemeye jewe niho mvugira nti hagira urukundo rutanguye hagiye mu bamutanguye debut bamutanguye kunda neme ujya mwanya je ndabafata nka sérieux kuko urumva ndabafata nk'umwanya uri wa vrai uri sérieux uwa bakwemereyemwo ko mutanguye relation ujya mwanya dutanguye relation bishise nawe ukaba wamukunze avant hanyuma ukamukunda ugashaka ukanamurondera gatatu kane mu nyuma bikanka ico naco ucucitiki ntuwaramukunze uba biba vyitwa gute donc yego ndamukunda mugabo ndanamukunze mugabo ntiyari bwemere nta preuve yari ihari nta engagement ndiko mvuga engagement donc ukwemeranya kuba guhari donc urukundo ni na engagement encore entre deux personnes iryo engagement imaze kuba jewe ndabifata nka sérieux du coup ndi mu bantu
radicalement dans la rupture. Nico gituma ntiyangaje cyane mu ntuze. Donc nico gituma ntiyangaje. Kandi hari n'igihe tuba tugira amadeba. Kandi tuba tugira amadeba nk'aya nyene bakambaza ati ku vya rupture nk'umwahebanye muri kwa patiri canke muri mutaragira état civil ni icaha canke n'amakosa canke n'iki. Bon, ma réponse a toujours été radicale. Nimba mwaramaze kugira engagement mugahebana umva ni engagement ni rupture engagement yari kiri mu rugendo uko urumva ni ibintu atari byo no gufinako ugiye kurondera umukobwa ukamutraga hanyuma akakwemera ni ukuvuga ko akwemereye ni ukuvuga ko wamwobrije guheba ubuzima bwiwe bwari busanzwe buhari kugira buguhebere wewe ariko ntawe muba bon ego ni araguye promesse mugabo ni engagement iza kwabutisa sur un projet de mariage donc chaque oui aboutit à un projet de mariage niyo principe niyo geneta principe mu byo nizera mu byo jewe shigikira avuze un oui ça veut dire ça biherera muri mariage biherera mu bana muzovyara biherera mu bana. Donc iyo ugiye uyu umuntu akwemereye ko mugirana muja muri relation nka wewe mubivugana avant ubuzi ugenda washize ku rutonde ukavuga uti umugukobwa ndondera ategeza ko ari muri iyi myaka tuzovya Imana iduhezage tuzovyara abana batuzogira mariage n'amazina y'abana. Est-ce que umukobwa nawe none ko muri ico gihe wowe warabipanze kuko ni uja kumurondera nawe nta jambo bafise ryo kuvuga mo si responsabilité y'umugore iyo ni umugabo nenda kubaza umukobwa hajyaye ni wagukora iwanyu yes wagukora iwanyu ndetse umukuri wabo ahubwo yateza kuba attentive gukurikirana ivyo uriko uramubwira ko harimo ivyo ashaka nawe asanze hatari bitarimwo ataya bitarimo azogerageza kubikubaza zunguruke cyangwa asanze bitarimo guhe cyangwa agire no none amafape ntiyama yabaye nta mazi uteye indo rero hari nk'ubunye biba bikwiye gukorera kuri ibyo onye nyene ibyo aba yaguhaye itindobo bibaye biba ari indobo ariko kandi ikindi uno musi harimo ibibazo vyinshi vous les filles franchement faut ko mumbwira namwe umuntu wese yaravye iki kiganiro canke uwundi bahungu bose est-ce que niko namwe mubibona munsigiremwo muri commentaire kuko nyene muvuga yuko ibintu byose ubizana wabiplanije kuko antuka hari igihe urukundo ruzi nibaza yuko bishoboka yuko none n'abantu bashobora gukundana batadraga atawadraza uyundi genre bikaje namwe bivanye n'ukuntu mwumvikana ugasanga mwarakundanye yego murabibwirana mu nyuma ugasanga mwarakundanye mugabo ibyo ni bya bindi nakene kibura umutoma na Adam byose yaravuze ati cyo akanakara ko mu mara yanje ibyo ni bya bindi nk'ubu mwagendanye n'umukobwa wibaza ko mwakundanye kumbe ntaco uravuga agacaza undi mutipa agaca mu gutwara ugacuruga ugacuruga ngo ari byari ukuvuga yuko uyu muhungu atakudraze nta rukundo rurimo ateza kudraga RFS atandi ku majambo tubabwira utaramubwira utazanye imitoma imeze neza mwa bakobwa mwanshuti zanje murabyumvise ngo iyo atamajambo iyo atamitoma bababwiye ngo mwumvirize n'amaprojet baje babapresenta nta kintu kiba kigenda bari frappe gusa. Bon, si je peux me permettre yo turi umwanya w'ama conclusion peut-être ko tukonclure kuri ico nyene kujya twari twavugiye ko co urukundo atamafaranga ari ubugenzi urukundo naho ndashigikiye kuri kote y'amafaranga canke urukundo si amafaranga si base y'urukundo urukundo ni base ya engagement ni engagement ou est-ce que aho uri prêt gushikaye kugira ngo wereke uwo muntu ko mukunda donc mugabo ku bahungu bariko baranyumviriza ntimubigire excuse ngo mubabanebwe ngo dukundana naho ntorondera amafaranga sivyo kurondera amafaranga hanyuma umva ubu no musataye ufise yego yagukunze mukundana ukora ibindi byose ngo urondere nkagumi wanyu reka kuza kutesha umwanya abakobwa ntambe sivyo ngira mvuge yego normalement mugabo nimba byarashitse mugakunda atamahera muragira ntibibe
ntibe excuse yo kwicara akazi mu dukundana rondera ifaranga ndabashimiye cyane gose nizera yuko ubundi munsi nzobatuma ko tukabandanya iki kiyago cacu antwa nzoba nanose n'abandi tuzozana n'abandi bigeme tuzorondera n'abadamu canke abagabo nabo nyene baduhe nabo nyene batubwire ngira ngo uko bashobora kuba bavyumva ndabashimiye cyane gose kuma ide muduhaye hanyuma abatwumviriza no muguma nsaba mumbwire namwe muri commentaire no ntazoshikira kugira ngo ashobore kumbwira iciyumviro ciwe ngaha kuri kamera arashobora kunsigira commentaire canke akayisigira abandi akabipartaja uko abavyumva eske urukundo ata amafaranga ni ubugenzi gusa nta rukundo ruba rurimo ndabashimiye cyane murakoze ni BI kandi mubandanye mugira subscribe mugire share mugire na like ku biganiro dukora hama mushobora kutubwira n'ibindi biganiro mu maproposition mushobora kutubwira muti twoshobora gukorera kuri ibi bivanye nuko mwe namwe bamuvyumva ndagushimiye we Deo muri BTV tukagushimira nawe ndamama umufotografe yigenga akaba n'umujournaliste yigenga murakoze cyane umugoroba mwiza mwese murakoze cyane